mana niwe uzi ubuzima bwanje kandi niwe wamudokora uri nkomezi zanje Yesu naho ibihe vyohinduka bikabisa ibindi. Mwarabonye Eden Ibanga indirimbo yiwe Ijambo yari maze umwaka canke imyaka 2 yarashoye gukorwa amasanamu bamufatiye n'ivyo mu nzira mu rugendo, ariko kandi mwarabonye Eden Ibanga atumigwa n'amashimo Voice mu giteramo mu gikorane kidasanzwe aho yahuye na Rose Muhando. Turamaze kuja en contact n'abantu bamwe duhereye hafi, turamaze kuvugana na bajya baririmbyi bo ba Vestine na Dorcas, harashaka kuzovuka collabo. Sinarinde kuriwe kubivuga ariko kom mwana bibajije reka ndakabacishirize muhama Isaac TV ho. Yes ashimwe, turabaramukije mwese abariko baradukwirikirana, tongera tubashimira mwese abamenyesha makuru mwashoboye kutwita bakuru no munsi. Nkuko mubibona ni amashimwe Voice lebo isanzwe ikoraniyemwo abaririmbyi ba gospel. Murabibona hariya turafise ifura yitwa Apel Nibigira, turafise Eden Ibanga, turafise John Giraneza na Thierry Rakoze. Ni lebo isanzwe irimwo abaririmbyi ba gospel. Hama murabizi ko haraheze amezi atari make tubakoranije ntiyenze ari mu kwa gatatu itariki 6 aho twinjiza abaririmbyi bashasha. Hama mwarabonye clip ya Eden Ibanga, twarashoye no kubereka ibitari bike kuri uwo munsi, ariko kandi benshi bagumye bibaza ibibazo bitandukanye, ariyo mpamvu twavuze ati reka tubakoranye kugira dushobore gutanga umuco, ariko kandi no kubafise ibibazo dushobore kubaha ko karyo ko kubibaza. Ariko kandi turafise bishasha byatumye tubakoranya. Icambere turashaka kubamenyesha indirimbo nshasha ibahuza bose, indirimbo igiye gusohoka vuba bwango, hasigaye imisi mike duharura ku ntoki, no kuvuga imisi 7. Hama novuga ni indirimbo yitwa Ngwanirira, baraza kuducishirizako, ariko novuga ati inyuma y'iyo ndirimbo turashaka kubamenyesha kandi ko hariyo concert yimirije mu mpera z'ukwezi kwa 11 kwezi kwa Munyonyo. Concert izoba ari amashimwe Voice, ariko kandi dufise n'abandi batumire. Abatumira akazo hari abaririmbyi ba gospel ariko bo ngaha mu Burundi ata munyamahanga arimo, no kuvuga abaririmbyi ba gospel bo ngaha nyene. Kandi ni giteramo uko turiko turagitunganya kizo ari giteramo ciza cyane. Tuzobereka ko birashoboka vraiment atari ngombwa ko durinze gutumira umunyamahanga. Ica gatatu nuko hari ikindi cadukoranije no munsi ari kubashikiriza indirimbo shasha ya Thierry Rakoze, numwe mu baheruka kwinjira mu mashimwe Voice, akaba ari umuririmbyi akomoka ari mu ntara ya Gitega. Nawe uno munsi turaza kubona amasanamu y'indirimbo yiwe. Ni indirimbo kandi isanzwe yitwa indirimbo nsha. Ego mucamake nivyo, ariko kumbure imbere yuko tubaha kanya k'ibibazo abashoboye kutwitaba, ndibaza ko turaza guhera ku mfura hajya arafisa akajambo. Eden Ibanga arafisa akajambo, John na Thierry nabo nyene barafisa akajambo, ariko canke turashaka no kuvuga ati reka duhere ku bibazo vyanyu kugira bagire ko bishura canke ariko babanze kubaramutsa. Murakoze abakunzi bacu cankwe abakunda ibikorwa byacu cankwe abakunda igikorwa cyo guhimbaza no gutazira Imana. Turi niteka ryo kubamenyesha yuko hari ibikorwa byinshi kandi byiza cyane biri inyuma mu misi mike mugiye kubibona. Numva ariko kajambo ko nyene no batekerera. Murakoze ane ndabaramukije cyane abakunzi banje. Ndanezerewe cyane kuba nongeye kuronka karyo ko kubavugisha no kubabwira uko merewe no kubikorwa byanje biko biragenda. Nubamenyesha yuko meze neza mu mashimwe Voice, kandi ibikorwa ni byinshi ibyo mutarashobora kubona mu minsi iri imbere muzobibona. Ndabakunda cyane.
nanjye ndaramukije abakunzi banje bimwe bivuye ku mutima ndababwira yuko hari bishasha niko bitegurwa vuba muzoyibona vy'ubwiza numva atarindi jambo no kongera ko gusa mu vyitegurire muzoyibona mwarahezagirwa. Amen. Nari ndabaramukije cyane gose mwebwe abakunzi bacu kuko Imana yaduhamagaye ku bwanyu by'ukuri turanezerewe gose kubw'uno mwanya turonse turi kumwe twese abavukanye hano dufise byinshi nkuko babivuze Imana idukundiye idushoboje tuzobana namwe kandi tuzokomeza kubahezagira mu buryo bwinshi rero Imana ibahezagire cyane ibahezagire ukuntu mudusengera kandi murushirize kugubwa neza mu mwami Yesu ego. Mana ni uzi ubuzima bwanje kandi ni wowe mudokora uri nkomezi zanje Yesu naho ibihe vyohinduka bikabisa ibindi ibyo ndimwo ncamwo ntibinci intege ntabwo Imana yanje yanyibagira ibihe birahinduka bikabisa ibindi uhoraho naco novuga ndabemeze intambara zose ndimwo nazo no kwishoboza Mana yanje ngwino ngwanirire Mana wanirira Mana naco novuga ndabemeze uko intambara zose ndimo nazo no kwishoboza oya sinzoreka kuguhimbaza sinzohengeshanya kuvuga imbaraga zawe ibihe birahinduka bikabisa ibindi nyabuna ibi ni ibihe byo gusenga ibihe byo kwisonzesha gitandara canje niwe nkomezi zanje mwami wanje wanirira naco novuga ndabemeze intambara zose ncamwo ni wewe nizeye intambara ndimo nazo no kwishoboza wanirira Yesu wanirira naco novuga ndabemeze kuko intambara zose intambara ndimo nazo no kwishoboza wanirira Mana wanirira naco novuga ndabemeze kuko intambara ndimo nazo no kwishoboza twishura ndazi ikibazo nticerekeye jewe cyane ariko nk'umu attaché de presse w'amashimwe Voice wabajije ku kijanye na Collabo International hariho byinshi hari ibyo mushobora kuba mwaramaze kumva turamaze kuja en contact n'abantu bamwe duhereye hafi turamaze kuvugana
bajya baririmbyi bo ba Vestine na Dorcas harashaka kuzovuka collabo sinarinde kuriwe kubivuga ariko kom mwana bibajije reka ndakabacishirize muhama gukora indirimbo bari hamwe abaririmbyi bacu vyategerezwa kuko umwe wese arafise eglise asengamwo kandi arafise ingabirano yiwe izo ngabirano bazishize hamwe kugira baheshe icubahiro izina ry'Imana nibaza ko atari bibi kandi atakibuze kuko ingabirano barazifise hama n'uburyo amashimwe Voice Imana yarabuduhaye rero ariko chama ijambo imfura yacu ariyo appel nibigira ngira yumvise ikibazo ashaka kucishura. Murakoze bwa mbere na mbere mwabajije ikibazo muti mbega twiyumviriye gute kugira ngo twicare dushobore gukora ino ndirimbo cyangwa kino gikorwa. Kubisanzwe nk'umuryango nk'abantu muri mu muryango umwe mutegereza kuganira mugahanahana ivyiyumviro ati mbega nikiye kintu twokora kuri uyu mwanya nivyo wowe urafise indirimbo muri studio genda afise indirimbo wundi afise indirimbo mugabo nk'umuryango harakenewe igikorwa kiduhuza twese hamwe. Ni muri iyo ntumbero twaciye twicara turatangura turiyumvira sujet y'indirimbo arrangement y'indirimbo nuko rero indirimbo yashoboye kuvuka. Hama ikigira kabiri naco mwabajije ati mbega ni kubera iki umengo nta collabo international zihari. Nibaza ko Spox yacishuye neza zirari ko zimwe zaratanguye nka je naramaze kuyikora n'izindi ziri nyuma. Yego murakoze nibaza ko ndabishuye neza. Murakoze cyane ku bibazo byanyu vyiza je ndaza kwishura bike ariko ndaza guha n'ijambo umwigeme wacu Eden Banga. Kibazo cya mbere wabaje ati mashimwe Voice mumeze gute mumerewe gute mubayeho bien. Je munca sindabavugira cyane ariko musanzwe muzi ko ndi n'umuvugizi ariko biraboneka kameme ngira murabibona kandi izina n'iryo muntu amashimwe twama mu mashimwe. Hama ati nakaye kantu akarorero kaca kaja kuri Eden canke ku mashimwe Voice yose kuva bagiranira amasezerano canke binjira hari ayandi ma opportunité baronse kumbure batari kuronka iyo bataronka amashimwe Voice. Amashimwe Voice yatumye imigambi yabo canke indoto zabo zigenda bien. Mwarabonye Eden Banga indirimbo yiwe ijambo yari maze umwaka canke imyaka ibiri yarashoboye gukorwa amasanamu bamufatiye n'ivyo mu nzira mu rugendo ariko kandi mwarabonye Eden Banga atumigwa n'amashimwe Voice mu giteramo mu gikorane kidasanzwe aho yahuye na Rose Muhando. Mwarabonye amashimwe Voice yose itumigwa nuvuga mu isabukuru y'imyaka 50 ya Apotre Apollinaire. Nibaza ko ubu rushobora hari ariko barashobora kwivugira gatoya. Ego kubijanye na collabo mwabaje ati mbega kanotsi y'amashimwe Voice muri panze. Nibaza ko mu mana vyose birashoboka hari ibiganiro kandi uburyo butangwa n'Imana turavyize kandi bizogenda neza. Yo ku giti canje nka Eden Banga ndashimira cyane amashimwe Voice kuko hariho itandukaniro ngereranije uko nahora nkora nkiri jenyene n'igihe ninjiye mu mashimwe Voice. Bwa mbere byarangora cyane kuja muri studio, byarangora kuronka uburyo bwo kuja muri studio kuko ndi umunyeshuri. Rero urumva ubu byaroroshe kuko management ibyitwararitse. Ikindi naco apa uburyo baradufasha mu buryo bwo kutwankadra bakaduha novuga discipline nk'iyo mu artiste. Akenshi iyo tugitangura kuririmba hari benshi bashaka kuduprofita canke kutwexploita mugabo baradufasha cyane baradukingira ibintu byinshi ntashobora kuvugira ngaha byose ngo ndabimara mugabo muri make jewe nguwe neza ubuzima buranyoroheye muri carrière yanje.
ku kintu cerekeye amashimwe voice nukuri novuga ko ariko Imana yazanye kugira ngo Imana izamure gospel yo mu Burundi kuko ndavyibuka yuko bitari vyoroshe kuri jewe kugira ngo sore indirimbo byarantwara ikiguzi cyane kugira ngo nteranye indirimbo udufaranga duke kugira ngo teranye kugira ngo ukore audio byarantwara ikiguzi kugira ngo nkore clip naguma nterereza hirya no hino kugira ngo ndabe yuko ndonka uburyo ariko novuga yuko amashimwe voice kujya navuze nuko Imana yazanye kugira ngo izamure gospel yo mu Burundi je no kuri nguwe neza ku kintu cerekeye audio visuel nukuri top Imana ihezagire umuvyeyi yatuzaniye iyo uwo muryango w'amashimwe voice ahari Imana imugwiriza imigisha cyane kubera kuba Imana kuba yaremeye yuko Imana imushiramo uwo muhamagaro muri we akawitaba akemera agatanga uburyo bwiwe kandi hari abantu benshi bafise uburyo ariko batemera kubutanga nukuri Imana imuhezagire nitworonga ukuntu twomushimira kuri uwo mutima yagize ahari Imana yuhira imigisha numva arico novuga amen. Ruhande rwanje ndashima cyane Imana kubwa amashimwe voice umuryango Imana yaduhaye kuko ibikorwa turiko turakora bisaba amafaranga menshi indirimbo ivanye muri studio habakenewe byinshi cyane gose mu bijanye n'ukungene iyo ndirimbo yoshika kure hashoboka rero sinovuga by'ukuri yuko hari ico turiko turabura by'ukuri nko mwabitubagije turashima Imana gose kuko batwitwararika mu bintu byinshi gose mu buryo bwinshi tutoshobora ngene tubisigura kuko turorohewe gose muri kino gikorwa indirimbo haba kwitwara muri studio cyangwa gukora clip yayo cyangwa kwigira promotion kushobora kwishikana kure rero muri rusangi nivyo yego rero turabashimiye mwese mwashoye kutwitaba nibaza ko mukanya nawe uca turangiza dukwirikirana amasanamu y'indirimbo shasha indirimbo yitwa indirimbo sha y'umuririmbyi wacu Thierry Irakoze asanzwe akora mu kariya mu ntara ya Gitega murakoze dance group reka baducishirize ko amasanamu yayo Isaac TV. Oh.